gucinyiza abandi muri kubu aba yibagiye ko ijuru ribikira ahadata ejo. Ubunini bw'abandi ntukaburabire muri kubu, kuko ejo habo hoshobora kugutungura. Ushaka kunyaruka arijana, ariko ushaka kuja kure ajana n'abandi. Ntugacire urubanza abantu ufatiye kuri kubu, kuko umukoresha wawe ejo yari umukozi. N'iryari uzoshira abandi mu bwato bw'ubuzima bwawe, ariko imbere y'uko ubikora uzobanza ushishoze urabe ko imizigo bafise itohava ituma ubwato bwawe bwibira. Be wise.